wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mw'ijambo rizana ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Ibyakozwe mu gice cya gatandatu duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Kandi muri iyo minsi abigishwa bariko baragwira, abayuda bavuye i Bugiriki bidodombera abaheburayo kavukire canke b'inyama nibo kavukire canke n'abava hamwe. Okay. Kuko abapfakazi babo birengagizwa ku ngaburo y'imisi yose. Bamwe 12 bakoranya ishengero n'abigishwa bati ntibibereye yuko twebwe tureka ijambo ry'Imana kugaburisha ibyo kumeza. Nuko bene data, nimurabe muri mwebwe abantu ndwi bashimwa, mu Gifaransa bavuga ngo bari plein de sagesse, mu Kirundi bavuze ngo bashimwa, buzuye mpwemu yera n'ubwenge, tubashire kuri iki gikorwa. Murongo wa gatatu, nuko bene data nimurabe muri mwebwe abantu ndwi bashimwa, buzuye mpwemu yera n'ubwenge, tubashire kuri iki gikorwa. Amen. Iki gihe abigishwa bariko baraca mu gihe, ndashaka kuvuga ngo ubuzima bwacu bugizwe n'ibihe, ubuzima bwacu bugizwe n'ibihe bitandukanye. Ariko kandi muri iki gihe aba bantu barimo, ishengero ryari ryashishikaye kugwiza ibyamwa byo kuvuga ubutumwa, ariko kuko hariho ikibazo, hakabaho n'abagomba gufashwa benshi bari bafise ibibazo, abigishwa basanzwe bavuga ijambo ry'Imana bisanga bategerezwa kugaburira abantu no gufasha abantu bafise ibibazo bitandukanye. Ariko kandi ico gikorwa cyo gufasha no kugabura nico no kwita igikorwa cyo gutorera inyishu ibibazo, guha abantu imfungurwa, gupanga amaliste, gushiraho urutonde rw'abafungura n'imiryango yamaze guhabwa. Iyo logistique yose abigishwa barayinjiramo, bayibamwo, ariko bisanga ibibazo uko byarushirije kuba byinshi, batwawe ntibagifise umwanya wo kwiyumvira ku ijambo ry'Imana, ntibagifise umwanya wo kugabura ijambo ry'Imana, ntibagifise umwanya wo gutanga ihishurirwa ririko rirava ku Mana ku bantu bayo. Bisanga situation barimo bishobora kubapermeta gushishikara gukwiza ubutumwa bwiza canke gushishikara ico Imana yabahamagariye. Hariho itandukaniro ry'abantu babatirijwe muri mpwemu no munsi muvuga mu ndimi n'abantu bacuzuye mpwemu w'Imana. Ni ibintu bibiri Bibiliya itandukanye. Hariho ababatirijwe muri mpwemu bavuga mu ndimi, bafise n'ingabire z'Imana mu buzima bwabo, ariko batujujwe mpwemu. Kubatirizwa muri mpwemu ntibisobanura kuzura mpwemu. Kubatirizwa muri mpwemu biba umunsi umwe, igihe muya gusengeye bakakurambika k'ibiganza ukabatirizwa muri mpwemu, ariko kuzuzwa mpwemu biri garanti na relation na sanctification n'ubusabane n'Imana buri continuel. Bwana sifiwe sana. Rero isi
ntikeneye ababatirijwe muri mpwemu, ariko ikeneye abuzuye mpwemu. Amina. Bwana asifiwe sana. Mbariza uwo mwicaranye uti mbe wibaza ko wuzuye mpwemu? Uko wiyumva wipimye ugashira ku munzani wumva wuzuye mpwemu? Mumbarize kutinya kumubaza, kandi burya umuntu atinya no kukubaza burya aba ari suspect. Conversation basi, ikiganiro gato. Rego no munsi murahoze cyane nibara. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndaguha inyishu y'ivyo kuzura mpwemu. Ndaguha inyishu yarakwiye kukwishura. Ingene umerewe biragaragaza ko wuzuye canke utuzuye. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mumbarize rero tumerewe gute? Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Igituma navuze ngo ibihe ducamwo biratubera igipimo. Uyu munsi ndumva yuko ibintu ndiko ndavuga ko biroroshe ko ndavyigisha kurusha indi minsi muhaze muborewe. Uyu munsi biroroshe kuko mwese mnaweza mukajipima. Ne kujiba nasema kujipima. Haleluya. Kwipima, kwisuzuma. Haleluya. Hari ibintu tudashobora gutrisha navyo kuko ntituri abantu bigirisha. Yesu ashimwe cyane. Swati birahari canke nta bihari. Bwana asifiwe sana. Ariko kandi hari ibintu bitabesha aho mpwemu yuzuye, hariho n'ibindi bintu bihuzura. N'est-ce pas mes chers amis? Haleluya. Amina. Reka mvuge iki kintu. Yesu igihe kimwe yarabwiye abigishwa biwe, arababarira ngo ni vyiza yuko ngenda. Ni vyiza yuko ngenda. Ariko bo bico gihe ntibavyumva ko bikenewe ko agenda kuko baramukunda kandi babona afise icyo abamariye. Ariko Yesu aravuga ngo ni vyiza ko jewe ngenda kuko Yesu yari mwisi ari umuntu afise amarimite nk'ayo umwana w'umuntu afise icyo amaze ariko atakimaze neza. Aravuga ati ni vyiza ko ngenda kuko uje inyuma yanje ni wabereye, uwo nawe niwe mpwemu. Uwo nawe uravyumva azobigisha azobataha. Uravyumva ni vyiza ko ngenda kugira ngo ndabarungikira umufasha. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ndashaka kuvuga gatoya mpwemu yera nk'umufasha. Bwana asifiwe sana. Mbwira umuntu ushaka turakeneye umufasha no munsi rero wewe. Urakeneye umufasha muri iyi minsi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Jewe sinogufasha n'undi siyo gufasha. Ejo hari umuntu aranyandikira kuri Facebook mwijoro, aranyandikira ngo pastor ngo mpijambo ry'Imana ubunyene ngo kuko nico ubereyeho, mpijambo rimfasha ubunyene kandi nico Imana yaguhamagariye. Nimburi ngaha nabonye amazina yawe ko sindakuzi, nimburi ngaha anya naguye ngo jewe sinogufasha ariko mpwemu yera n'umufasha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nta solution magique zihari igihe utari connecte kazi yako. Kila mtu na vyake. Yesu ashimwe cyane. Rero uyu munsi sinje kugufasha, nje kukubwira uzogufasha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ako niwiteka ko biherera kuri jewe bigatangura kuri jewe, pole sana na safari. Bwana asifiwe sana. Ariko kandi ngenda kwishura uyu munsi ndakubwire ngo mpwemu yera n'umufasha. Yesu yarabwiye abantu ikintu batumva kuko hatari bwagere ko bacumva. Hari ibintu twigisha abantu ntibavyumve kuko hataba haragera ko bavyumva. Ariko ijambo ryose wahawe rihabwa agaciro na circonstance. Ijambo ryose wahawe rishigwa habona n'ivyo uri kuracamo. Hari ijambo nogenda kwigisha no munsi nkaja kugigisha muri Norvège, bakumva umenga riri out of. Uravyumva? Si ijambo ry'uyu mwanya. Ariko wewe uri ngaha mu Burundi Bujumbura ndakuzaniye ijambo ry'uyu mwanya, urakeneye mpwemu yera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Igihe Yesu yabwira abigisha ngo ndagiye nzobarungikira umwitsa, ntibumva neza icyo ariko aravuga. Ariko Yesu ikintu ariko aravuga yariko ababwira mu yandi majambo ati jewe sindabamariye vyinshi naho munryoherewe. Naho nkoreshwa ibitangaza sindabamariye vyinshi
kuko raba iyo jewe ngiye gusenga nsenga jenyine, mwege mukarambirwa mukananirwa no gusenga. Naho nkoreshwa ibitangaza mukabibona, naho mwumva amasifa yo kunkurikira nk'abigishwa banje, naho ndengana bakansasira nk'umusitare namwebwe mugaca ku bitenge by'abagore bashashe, ariko kandi hari ahantu ndabaraba nkabona yuko hari ivyo mfise nka Yesu mwebwe mudafise naho turi kumwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bakumva ko akwiye kuhaguma, ariko nawe akabona yuko abamariye bike kurusha ico muhemu yobamarira, kuko hari inkomeza atashoboye kubaha naho yabahaye umunezero wo kubona ibikorwa Imana ikoresha amaboko yayo. Arababwira ngo ni vyiza ko ngenda. Una munsi hari abantu bibaza ibibazo, bakibaza ngo ni gute Imana yo mwijuru iri parfait kujya tuyizi, ikora ibitangaza bikomeye, nziza yuzuye ubwenge. Ndasenga muhemu yera ngo nyumvirize. Mugane wa de papa ngo activa. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Uravyumva? Urabona bantu b'Imana, iki kintu kirakomeye cyane. Biragoye kwibaza ingene Imana ishobora kubwira muri Matayo 16 umuntu nka Petero ngo Petero, kuri wowe nzokubaka ko ishengero, canke nzokubaka ko ishengero ryanje. Uravyumva? Ni gute Imana ishobora gukonfia mission yo kuba urufatiro niyo kuja imbere mu gutangura igikorwa kigoye nk'ico gutwara ubutumwa bwiza mu isi yose. Hama Imana ikiyadresa ku muntu w'umunyantege nka Petero. Ni gute Imana ishobora gufata umuntu nka Petero afise karaktere idafise uko isobanurwa, uno munsi aja mu bintu ejo akabivamo? Ni gute Imana ishobora gufata umuntu ari imparfait kuri urwo rugezo ikamushira imbere yacu? Umuntu abona Yesu akamwita igisizi imwe, hahera iminota mikeya yamenya ko ari we, akambwira ngo nimba ari wowe mbwira ndagukurikire, akava mu bwato akamukurikira. Hahera iminota mikeya agakekeranya akibira. Umuntu mu mwanya muto afise attitude zitandukanye, umuntu adafatika w'umunyantege. Umuntu mu mwanya muto avuga ngo Yesu nihagira ico bakugira jewe nzohagararana na wewe. Yesu akamubwira ati reka no gutakaza umwanya, wewe sishobora no kukwizera, sishobora no kubaka n'ijambo mpaye. Iri jambo ryo kundemesha mpaye nirindemesha, kuko wowe Petero ukunda kuzi 3 fois urampakana, uyundi akavuga ati oya batari jewe kwere. Uwo mwanya agaca hagarika byo yose akamwihakana. Umuntu afata inkota agaca amatwi Yesu akarinda ku intervena. Gute Yesu yabwiye ijambo rikomeye kujya umuntu ari faible nk'ujya mutipe, hama kandi akatuja imbere nk'urufatiro. Uyu mugabo yatugiye imbere, uyu mugabo yahishuriwe Kristo, aratwigisha ikintu gikomeye. Hari itandukaniro y'ivyo ushobora gutahuzwa n'Imana no guhagararana n'Imana. Gutahura ni kimwe, guhagararana ni kindi. Urashobora gutahura amabanga menshi ariko ugahagarara gake kandi utahura byinshi. Petero yarahishuriwe Kristo ariko ntiyashoboye guhagararana nawe, kugeza amaze kubona ivyo atahura, ingene hariho ikinogo kinini hagati y'ivyo atahura n'ivyo ashobora guhagararamo. Amaze kubona ko yahemutse, asubira kuroba, aravuga ati uyu mugabo sinomukurikira, kandi by'ukuri hago ndimbwa ndarahwereye, asubira kuroba. Yesu amusanga aho yasubiye mu bikorwa vyiwe, nkukumwereka yuko rega Petero wewe wihemukiye wewe nyene, wabaye desu, widesevye ariko jewe ntiwandesevye, kuko jewe ntibintangaje, kuko wa mutipe we hamwe no guhishurirwa na mpemu w'Imana ntushobora guhagarara kiretse wuzuye mpemu w'Imana. Guhishurirwa ni kimwe, gutahura ni kimwe, ariko guhagarara mu byo utahura ni tofauti na kutambua. Aragaruka musanga hahandi yamusanze ubwa mbere amuga ati ingo tugende, sindagucira urubanza, ariko ndatahura yuko bikwiye ko jewe ngenda kugira ngo ndakurungikire wa mwitsa,
uwo azogushoboza guhagarara mu gihe gikwiye n'ikidakwiye, azogushoboza guhagarara mu byo wemera. Ntuzoba partage, ntuzoba mubiri, ntuzoba uhagaze aha n'uhagaze hajya hirya y'ejo. Uzoshobora gutambukira mu byo wemera, wa wundi adufasha ninamutanga. Ico gihe ntuzonyihaka na Petero. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi uyu munyantege nke yatwitangiye imbere kandi yatugiye imbere, amaze kuzuzwa mpwemu yera, Acte des Apôtres irinda ihera, turinda tumenya n'amakuru yiwe mu bitabo bitandukanye, turinda duheza tumenya yuko yaravuze ngo ntimunyice nk'umwigisha wanje, ariko muncuramike kuko sinopfa nkawe, sindi dinye. Fin de l'histoire. Yapfiriye umwami wiwe, atari kubera Yesu yahindutse, ariko icaje gushiraho différence, c'est la présence du Saint-Esprit. Nukuzura mpwemu yera nico kiza kukugira umuntu atandukanye n'uwuri, kuko mpwemu yuzuye ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka kuvuga abantu b'Imana, birakenewe cyane kandi nivyankenegwa, ntidushobora kuvyirengagiza. Hari igihe kenshi ubaho mu buzima bwawe bw'agakiza umeze nk'umuntu yigwanako. Reka ndakubwire abantu b'Imana, Yesu yarabwiye abigishwa biwe, aravuga ati bantu b'Imana, ndabinginze ntimushuhe kubera nazutse mu bapfuye, ntimushuhe kubera mwambonye ndabereka ibiganza ngo muvuduke mugende gushinga intahe. Kuba mwambonye nazutse, kuba munezerewe, ivyo ntibibakwiye kugira ngo mushobore guhagarara mu bihe bibi. Rero ndabingiza imbere yuko muja gushinga intahe, banza mwuzure. Yesu ashimwe cyane. Imbere yuko muja kuvuga ivyo mwabonye, kuko Yesu yari karabona yuko mu kuja gushinga intahe kwabo, bamwe bazokubitwa, abandi bazofungwa, abandi bazozirikwa, abandi bazogira inzara, abandi bazotabwa, abandi bazomererwa nabi. Yesu yarabona ubwinshi bw'ibibazo bazocamwo kubwo gushinga intahe, ariko kuko yabona yuko ibihe biri different, kuko yabona ko ibihe bimwe atari vyiza ku buzima bwabo, arababwira ati ndabinginze ntimutangure kunkorera ntaratangura kubuzuza. Ndabinginze ntimushake guhagararana nanje mpwemu yera atabanje kuza, kuko ivyo mwabonye ni vyiza, ariko mukagenda kubitransmeta muri emotion. Ikibazo kiranesha emotion. Ikibazo ucamo kiraruta ingene ushushe, kuko rimwe umuntu arashuha ahandi akazima, rimwe umuntu aranezerewe ikindi gihe aricurikiriye. Mu gitondo kimwe urashobora kuba unezerewe, ku mugoroba ukaba urashavuye. Emotion zacu n'ivyo tuzosanta birahinduka mu mwanya muto, akanya isase. Ingene tumeze nk'igicu, kirashobora guhinduka ukabona saa 6 imvura iraguye, mu mwanya gyahera ukabona akazuba karagarutse saa 9. Igicu kirahinduka utazi ikigihinduye n'icagiteye guhinduka. Ariko reka ndakubwira ikintu kimwe, ikintu cyonyine kidahinduka cyangwa umuntu wenyene afise stabilite n'umuntu yuzuye mpwemu w'Imana. Ndakwifurije ngo muntu w'Imana usubire gukonsidera iyi aspect ikomeye y'ubukristo bwawe, mbega uruzuye mpwemu w'Imana. Wumva wowe na mpwemu w'Imana muri umwe, wumva ubira, wumva hariho communion yawe na mpwemu yera, wumva hari ubucuti ufitaniye na mpwemu yera, canke uri connecte kuri actualité. Ariko actualité rimwe irashobora kugusambura ikaguhamba, hamugacuza ngaha anya tugashitura gato y'imoteri, ariko ejo uzoba umeze gute na mardi canke na hirya y'ejo, uravyumva? Ariko iyo wuzuye mpwemu yera, uravyumva? Niho Paulo yashitse akavuga ijambo rikomeye, akavuga ngo prêche la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non. Mpwemu yera ni washobora kudutuma naho ibihe byo hanze bihinduka bikatubabaza, ariko umuntu yaturaba dushishikara kuba babandi, kuko w'indani ariko yota uwundi muriro utandukanye n'umuriro wa politike. Bantu b'Imana, bantu b'Imana, Bwana asifiwe sana. Bantu b'Imana, Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe bantu b'Imana. Haleluya. Rero nico gituma
iki kintu ugomba kukibera amaso hamwe n'ibindi byose ukonsidera, ariko mbega wowe wabuzuye mpwemu w'Imana. Haleluya. Sibyo abantu b'Imana, mpwemu w'Imana. Uyu Yesu yarabivuze, yarabwiye abigishwa ntimupime kugenda mpwemu ataje. Baca baragenda bariyugarana, barasenga. Ariko ntibasenze ngo Mana, ntibasengeye ibindi, ariko gusenga kwabo no kurondera Imana kwabo bari muri objectif no mu ntumbero yuko mpwemu yera abazako. Bamaze gusenga mpwemu yera abazako, amaje kubazako batangura kuvuga ubutumwa bwiza mu bushobozi. Reka abantu b'Imana babwira ikintu kimwe, mpwemu yera mu buzima bwacu n'ubushobozi bw'Imana budushoboza gushishikara icyo Imana iduhamagarira icyo arico cyose malgré les circonstances. Hari ibintu ucamo mu buzima bikakubuza kubandanya icyo wari kurakora, atari uko isi ihagaze, atari uko umugambi w'Imana ku buzima bwawe buhagaze, ariko ari uko bimwe birakubuza kwavansa. Ariko n'umuntu gusa yuzuye mpwemu w'Imana ashobora gushishikara. Nico gituma nshaka gusubira kandi kukwibutsa kuri uyu munsi mukuru mwiza wa Pentecote, muntu w'Imana wuzure mpwemu yera. Haleluya. Haleluya. Suzuma ubuzima bwawe, ariko usubiye kuvuga uti Mana, nkuko wa muririmbyi yaririmbye aravuga ngo nyuzuza apani onya iyo ya n'ubuntu. Hari yindi nayiswasa ariko ntacu ndaza kuyitora. Ariko reka nakubwire, hari igihe dukenera bantu b'Imana. Muri iyi minsi ndakeneye mpwemu yera sana kurusha ibindi bihe byose. Ndakeneye presence yiwe kuko aratanga direction. Wewe ntari muri confusion. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo kukaba mu mutima wa data ashobora guhishurira abantu amabanga yiwe. Kuko uwo onya ahora kwa data, aba mu mutima wiwe, azi realite y'Imana ku gihugu cawe, azi realite, azi n'icimbiro c'Imana, azi na next step y'Imana ku buzima bwawe. Uwo nta handi aba, atuye kwa data. Ntaba muri situation yacu, uravyumva? Ariko atuye, uravyumva, information ziwe zikomoka muri papa. Haleluya. Ariko ijambo ryiwe mu Bikorinto ba 2:6 ritubwira kandi ikindi kintu gikomeye. Ritubwira ngo mbega nimuzi yuko muri ngoro za mpwemu w'Imana. Haleluya. Mbega nimuzi yuko muri ngoro za mpwemu yera, nuko ntimukira banyu, ntimuciye apartena. Ariko mwebwe muri bikoresho, muri inzu, muri aho mpwemu yera taha, muri ahaba, uravyumva, muri ahakorera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma nshaka kuvuga ngo rimwe na rimwe muntu w'Imana canke ugomba gusobanukirwa importance y'ibi Yesu yavuze, nuko Yesu aratuzi, Yesu aranzi, Yesu arakuzi. Ntushobora kubaho muri ubu buzima bwo muri iyi si apani Bujumbura gusa, aho wogenda hose mu isi ntushobora kubaho muri ubu buzima ugendere muri victoire utuzuye mpwemu yera. Nico gituma nabigishwa igihe bagomba gutanga responsabilité, bakarondera bakora ico bakora, bavuze ngo turakeneye abantu buzuye mpwemu yera. Kuko ukubaho kwa mpwemu yera mu buzima bw'umuntu bumwongerereza izindi nkomezi n'ibindi birungo bituma ashobora gushikira success muco ariko arakora. Rero mpwemu w'Imana mu buzima bwacu ni garanti yo kugira ukuroranirwa mu rugendo rwacu. Uravyumva? Aho uri hose mpwemu w'Imana mu buzima bwawe azokwama aboneka nk'umufasha gufasha muri situation zose uri kuracamo. Haleluya. Nico gituma kuri uyu munsi dushaka gusenga ngo Mana nyuzuza mpwemu yera. Haleluya. Haleluya. Ni bande bashaka kuzura mpwemu yera? Bwana sifiwe sana. Haleluya. Warabatirijwe muri mpwemu yera, ariko kubera ibintu kanaka no kutagira ubusabane no kutumvira n'ibindi birafekta ubucuti bwawe na mpwemu yera. Ariko kandi kuri uyu munsi tuvuge ngo Mana muri iyi minsi ndagomba kuzura mpwemu yera, mu kubaho kwandi ndagomba kuzura mpwemu yera. Haleluya. Ndagomba kunyuzura kurusha ibindi byose binyuzuye. Ndagomba kuvida icupa ryanje ibindi byose bigyuzuye kugira ngo nuzure wewe mpwemu yera nyuzuza. Reka nakubwire
iyo mpwemu yera yuzuye ubuzima bw'umuntu no gusenga ashobora gusenga. Iyo mpwemu yera yuzuye ubuzima bw'umuntu uravyumva ibihe bitandukanye ubicamo neza kuko mpwemu yera yuzuye ubuzima bwawe numufasha n'inkomezi z'Imana mu buzima bwawe. Haleluya. Ndashaka kuvuga ibintu bike kuri mpwemu yera. Bwana sifiwe sana. Actes des Apôtres chapitre 13 ku murongo wa 52. Iki cari igihe abigishwa bahejeje kubirukana mu gisagara kimwe. Uravyumva? Actes des Apôtres chapitre 13 verset 52. Haleluya. Actes des Apôtres uhereye kuri 51 13:51 haravuga ngo nabo iki cari igihe igisagara canse kwakira ubutumwa bari bansi vy'agakiza. Paulo ahindukirira abanyamahanga sivyo ku murongo wa 51 havuga ngo nabo babakunkumurira umukungugu wo mu birenge vyabo baja muri Ikinoyi. Abigishwa buzuzwa umunezero na mpwemu yera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Wandike icambere. Bibiliya ivuga ngo igihe abandi bari banse kwakira ubutumwa abigishwa bakabona baranswe barabaye rejete, iki gisagara bakagikunkumirira mu kungu kuko canse kwakira ubutumwa bwiza. Ariko ngo abizera bobo igihe bamwe bariko barakira igisa no guhebwa n'Imana, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo abigishwa buzuzwa umunezero na mpwemu yera. Ndagomba kubabwira abantu b'Imana iyo wuzuye mpwemu yera arakuzuza umunezero. Hari igihe tubaho mu buzima bwacu umunezero wacu ufise ibindi bintu uri kuravako. Hari igihe ubuzima bwawe bugira umunezero kubera uronsa agakuru keza, wari umaze igihe udasama, wasamye inda, umunezero ukaza. Ivyo ni ibisanzwe by'ubuzima bitunezereza. Hari igihe ufise akazi keza ariko bakakongera kandi keza kurushiriza, ivyo bikakuzanira umunezero. Hari ibintu bisanzwe byo mu buzima bwa misi yose biduha umunezero. Ariko abantu b'Imana ngena babwire ngo igihe Yesu yavuga ngo nzobarungikira umwitsi ari we mpwemu yera, yagomba kugahantisa umunezero ishengero n'igihe ayo makuru meza atahari. Mwanyumvise abantu b'Imana? Igihe Yesu yavuze ngo nzobarungikira umufasha, Yesu yagomba yuko umunezero w'abizera ubaho kandi ukabunengesereye meme n'igihe atamakuru meza ariko aradushikako. Asangwa promotion mu kazi mu munezero, asangwa kontra nshasha nziza y'akazi imu munezero, bikanezereza. A plus forte raison mpwemu yera ararushiriza kuzana umunezero mu buzima bwanje. Iyo twujujwe mpwemu yera ashobora kuduha umunezero n'igihe hanze atamakuru meza ariko arahava. Ivyo bikatwereka yuko bwa bundi ikiva ku Mana gitandukanye n'ikiva mu isi. Yesu ashimwe ca. Kuko ikiva ku Mana ntikinyiganyizwa n'ibihe, ikiva ku Mana ntigititugwa n'ibihe, ariko ikije kiva ku Mana kiza kiri authentique kandi kigashobora gusubsista igihe ibindi byose byahenutse, kuko kije kiva ku Mana. Nico gituma kunezerezwa na mpwemu yera arico kintu kigaragaza umunezero vy'ukuri, tukamenya ngo Imana yangendereye. Yesu ashimwe cyane. Mbwira umuntu mwicaye uti ndakwipfurije umunezero wa mpwemu yera. Washobora kuba waje ngaha muri kino gitondo ubabaye, washobora kumaza iminsi ubabaye, ariko genda kubwire ngo naho ubabaye, genda kubwire ngo ntukwiye kudibamira muri uko kubabara, ariko kandi nusubire uvuge muri kino gitondo uti Mana wavuze kuzoduha umunezero wo muri mpwemu n'igihe ivyo hanze bimbabaje, ariko Mana uzuza umunezero ubuzima bwanje. Ndagomba umunezero ukomoka kuri wewe. Ngerageje kuraba nta makuru meza mfise, ariko wewe mpwemu yera muri jewe urazana umunezero. Ndakwipfurije umunezero uva kuri mpwemu yera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Usomye ngaha muri chapitre 15 aho nyene twasomye igice ca 15 ku murongo wa 13 havuga ikintu gikomeye hano hantu. Uravyumva gifatiye kuri uyu munezero nyene tuko turavuga 15 ku murongo wa kangahe? Mu Gifaransa aravuga ngo que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Imana y'ivyizigiro byose ibuzuze umunezero, uravyumva, n'amahoro yose mu kwizera.
kugira ngo mugwire mu vyizegwa biciye mu bushobozi bwa mpwemu yera. Yesu ashimwe cyane. Ivyizegwa canke ivyiza twiteze muri twebwe biragwira canke bikabonda par la puissance du Saint-Esprit. Ngena kubwiye ngo hari igihe ugira icizere canke ukagira espoir ariko ikaba yubakiye ku kintu kidafatika. Ariko iri jambo ritubwira yuko umunezero wacu n'amahoro yacu birashobora kugwira mu kwizera, kandi bikarushiriza ivyizigiro vyacu bikarushiriza kugwizwa na mpwemu yera ari muri twebwe. Hari igihe tuba dufise ivyizigiro, ariko Paulo aravuga ikintu citwa ivyizigiro bizima, ivyizigiro biri vivante, espérance iri vivante. Mpwemu yera muri twebwe aduha ivyizigiro bizima kandi akabigwiza muri twebwe. Bona sifuwe sana. Kandi igihe ivyo vyizigiro biguye muri wewe bigwijwe na mpwemu yera, ivyo vyizigiro birakuremesha, ivyo vyizigiro biragutunga, ivyo vyizigiro birakuzanira umunezero. Hari igihe umuntu aguha ivyizegwa, hari igihe umuntu akwizeza ikintu, ariko birarushiriza ko mpwemu yera yari mu buzima bwacu. Iyo twuzuye mpwemu yera agwiza ivyizigiro muri twebwe, akabigwiza. Bantu b'Imana, nta hantu hamwe muzosoma ko mpwemu yera dekuraje abantu. Nta hantu hamwe muzosoma ko mpwemu yera abwira abantu ngo karabaye. Nta hamwe mpwemu yera afise langage yo kubivamwo canke yo kuneshwa. Igihe cyose mpwemu yera afise ururimi rwo gutera intege no kuvuga ivy'Imana igiye gukora, no kutwibutsa icyo Imana ishobora gukora, no kutwibutsa ubushobozi bw'Imana. Bona sifuwe sana. Nico gituma igihe cyose umuntu w'Imana yuzuye mpwemu yera, n'ivyizigiro vyiwe bicika bizima. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bona sifuwe sana. Abi Tesalonike wa mbere gice ca mbere ku murongo wa 6. Tesalonike wa mbere gice ca mbere ku murongo wa 6. Nuko namwe munyigane kandi mwigane umwami, kuko mwakiriye ijambo ry'Imana mu bihe bigoye, ariko mukaryakirana n'umunezero wa mpwemu yera. Bona sifuwe sana. Iyo ni traduction yanje. Bona sifuwe sana. Haleluya. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 16. 6. Tesalonike wa mbere, mwe mwahashitse. Tesalonike wa mbere igice ca kangahe? Igice ca mbere murongo wa 6. Havuga gute mu Kirundi? Namwe mwaratwiganye mwigana n'umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana mu marushwa menshi, munezerejwe na mpwemu yera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Igihe Paulo yandikira ishengero ry'Abi Tesalonike, urabona yuko ico yarishima kandi yariryohererwa nuko iri shengero ryashoboye na ryone kwakira ubutumwa bwiza. Kandi biraboneka yuko ubutumwa bwiza ntibabwakira ibihe byabo ari byiza, kuko avuga ngo mwashoboye kwigana twebwe kandi mwigana na Kristo, kuko mwashoboye kwakira ubutumwa bwiza mu bihe by'amarushwa menshi. Vuguta amarushwa menshi. Vuguta amarushwa menshi. Vuguta ingorane nyinshi. Ariko hamwe n'ivyo, ubushobozi cyangwa ubwiza bw'iri shengero, aho tubona ko ari ishengero ryari ryuzuye mpwemu yera, nuko ryashoboye kwakira ijambo ry'Imana malgré les difficultés. Naho ibihe bitari vyoroshe, ngo bashoboye kwakira ijambo ry'Imana bararyakira. Haleluya. Ngo banejerejwe na mpwemu yera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ico bariko barakira cari ciza, cabahaye umunezero, ariko ivyo barimo ntivyari vyiza. Ico nshaka kuvuga abantu b'Imana ni giki? Nshaka kuvuga ngo maisha inaendelea. No musi namengiri meditation ndiko ndimvira kuri iri jambo. Ndavuga nti Yesu muri Matthieu guhera muri 24 ukagenda, Yesu yabwiye abantu ku isi zobamwe ibibazo, isi zobamwe nta namwe bibiri itatwereka ko isi zo abantu bazoca mu bibazo byinshi bitandukanye. Uravyumva? Ariko Yesu nyene avuga ibihe bibi akavuga n'intsinzi. Ariko kandi niwe yabwiye n'abigishwa bibe ngo
ntimuze mugende mudahawe mpwemu yera, kuko mpwemu yera niwe blendage y'ishengero ry'Imana. Mpwemu yera nibwo bushobozi buduha guca muri ibi bihe bibi. Yesu ashimwe cyane. Bikarengana ukahura n'ibindi bikarengana, ariko wowe ukabandanya. Rero umugambi w'Imana ku buzima bwawe cyangwa ku buzima bw'abantu ntuhagarikiye kuri contexte politique y'u Burundi. Umugambi w'Imana uri hejuru. Twese tuzopfa, n'abandi barapfuye, n'abandi baribagiwe n'ibyo bapanze baribagiwe, ariko ubwami bw'Imana burashishikara. Rero ikiri important nuko atakintu na kimwe mu buzima bwawe coza naho coba gifise uburemere kikakwafekta gute, ikidutera kutaba affecte n'imyami ngo iduhambe nukuba twujujwe mpwemu yera. Nibwo bushobozi Imana yaduhaye buduha kurengana ibihe n'amasezo atandukanye. Duhora tuvuga amasezo mabi, voilà ngiyi. Hari igihe tuyivuga tuyisome muri Bibiliya ngo Mose yari mu bihe bibi, ukagerageza kumwiyumvira Mose, ukagerageza kwiyumvira ibihe bibi, ukavyimagine ukabibira. Ubu ni murinda no kuvyimagine. Ni live muri dedans. Mbona sifuye sana. Yesu ashimwe cyane. Ariko bwira mu micayo ariko no ngaha mpwemu yera arahaduhera insinzi, akaduhera inkomezi. Yesu ashimwe cyane. Igituma navuze ngo ibihe byose bifite icyo bitwigisha, ari ubutumwa buryoshe kuvuga muri iyi minsi. Naho mvuga ikindi gihe ntimuvyumvure, muravyumva. Reka hapo ni asana nimi nikaze sasa. Mbona sifuye sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibihe bibi by'ubuzima bw'umuntu bibaho, ariko kandi Imana yaraduhaye, Imana yaraprevoye alternative ku bihe bibi, ni mpwemu yera. Nico gituma ndi persuade urakeneye kuzura mpwemu yera. Urakeneye ubushobozi bwa mpwemu yera. Haleluya. Uramukeneye. Haleluya. Kugira ngo mbe urazi ko hari ama message agoye kuzana muri iyi minsi. Kuko message yose uyitanga ku rugezo rw'abashobora kwakira urugezo barimo. Kuko nituba dushaka kuvuga igishinwa. Ariko kandi ndabona yuko iri shengero ryari mu magogwa menshi, ariko rishobora kwakira ijambo ry'Imana. Bashobora kwakira ijambo ribabwira ivy'Imana n'imigambi y'Imana n'ivyimviro vy'Imana. Kwake situation yabo yari mbi. Bisobanura ngo n'igihe wamenga sigihe cyo gutera ivy'imwemu muri bo, ubuzima bwabo bwari receptive. Ariko ntibaraba extraterrestre, bari abantu nka wewe nanje, ariko icabatandukanije n'abandi bose nuko bari buzuye mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana akabatuma mu gihe gikwiye n'ikidakwiriye bashobora gusama ivy'umwuka bakavyakira. Yesu ashimwe cyane. Ico ni cambere. Ikigira kabiri, mpwemu yera azana mu buzima bwacu. Urashobora gusoma ahanyene nizere ko iyo nayitoye, uravyumva. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 6. Alléluia. 16, 6. Ibyakozwe n'intumwa 16 ku murongo wa gatandatu. Ibyakozwe n'intumwa 16 ku murongo wa gatandatu. Haleluya. 16. Baca mu gihugu c'Ifurigayi n'i Galatiya, babuzwa na mpwemu yera kuvuga ijambo ry'Imana muri Aziya. Bashitse ahabangikanye ni Musiya, bagerageza kuja i Butiniya, mpwemu wa Yesu ntiyabibakundira. Baca Musiya baramanuka bashika i Tirowa. Maze Paulo arota inzozi, abona umugabo w'i Makedoniya ahagaze amwinginga ati, jabuka uzi Makedoniya udutabare. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iyo wuzuye mpwemu yera mu buzima bwawe, ikindi kintu nuko mpwemu yera agufasha guhitamo neza. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu bari bagiye gukora igikorwa ciza, ariko bagenda kugikora ku isaha atari y'Imana. Mpwemu yera ababuza inshuro zibiri kuja iyo bari bagiye, ahubwo mpwemu yera abereka iyo bakwiye kuja. Yesu ashimwe cyane. Iyo mpwemu yera yuzuye mu buzima bwacu, mpwemu yera araturongora gufata ama decision ari approprié, ama decision ajanye n'ivy'Imana ishaka. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iyo hatariho kubaho kwa mpwemu yera mu buzima bwacu, turagenda hajya tukaja hajya, tugatakaza umwanya, tugatakaza energy, tugatakaza amafaranga, tugatakaza ibintu byinshi, kuko
mu bwenge bwacu turashobora kwibwira ko inzira ari nziza, ariko iyo umuntu w'Imana yuzuye mpwemu yera azogushoboza gutahura ibikwiriye, aho ukwiye gufata inzira n'iyo udakwiye gufata. Mpwemu yera azogutahuza igikwiriye mu mwanya ukwiriye. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ico ni ca kabiri. Kigira gatatu, mu Bikorinto ba kabiri ku murongo wa 13. Abikorinto ba kabiri ku murongo wa 13. Kigira gatatu, mpwemu yera atwigisha canke dushobora kumwigira ko kuri uno munsi muri kino gitondo. Haleluya. Dufise vyinshi twomuvuga ko, hari vyinshi Bibiliya yuzuye ivyo abantu bashobora kuvuga kuri mpwemu yera. Ako no munsi ndiko ndasura inyutu du point tumwe kugira ngo ndagutera inyota kuno munsi muri kino gitondo yo kwipfuza muri iyi minsi yawe kuzura mpwemu yera. Yesu ashimwe cyane. No kutibagira yuko ni personnage ari biblique, ni umwe mu butatu bweranda dukeneye Yesu yaduhaye, ariko rimwe dushobora kubaho nk'abatamufise canke nk'abatamuhawe kandi twaramuhawe. Ariko igituma twuzura mpwemu yera ni kimwe mu kumenya yuko twaramuhawe, tukamwubakira ku buzima bwacu, tukamwiyubakamwo, tukabaho muri relation nawe. Mpwemu yera afise ama attribut, uravyumva, yo kutuzanira ivy'ubumana tuba dukeneye. Nico gituma udakwiye kwibagira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimubabaze mpwemu yera mwahawe. Mbwira mwicane ati ntubabaze mpwemu yera. Bisobanura ngo urashobora kubabaza uwo wahawe, Bwana sifiwe sana, ariko mpwemu yera ari mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana rikaduhamagarira ngo ntimukababaze mpwemu yera. Yesu ashimwe cyane. Warabatirijwe muri mpwemu yera, uravuga mu ndimi, ariko urashobora kubaho mu buzima umubabaza kuko udatena en compte yuko ari mu buzima bwawe kandi yuko ahari. Hama ngo umwemerera kurongore kandi akuvugishe, akwereke umugambi w'Imana. Haleluya, 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 amina. Muri uyu murongo wa 14 ngaha muri 13 ku murongo Abikorinto ba mbere 13, Abikorinto ba kabiri, Abikorinto ba kabiri 13 umurongo wa 14. Abikorinto ba kabiri 13 14. 13 14. Ubuntu bw'umwami Yesu, Abikorinto ba kabiri 13 14. Ubuntu bw'umwami Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana n'ubumwe buva kuri mpwemu bibane namwe mwese. Haleluya. Ndashaka umurongo usubire mu nyimande, vuga uti ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana, ubumwe buva kuri mpwemu yera bibane namwe mwese. Igihe Paulo arangize ikicete, igihe yavuga kuri Kristo, atubwira ngo ubuntu bwa Kristo bubane na twebwe. Haleluya. Igihe ariko aratubwira kuri data, aratubwiye ngo kandi ngo n'urukundo rwa data rwabonekeye mu byo yakoze byose bube muri twebwe. Haleluya. Ararangiza kandi ngo na communion, ubusabane bwa mpwemu yera, kuganira na mpwemu yera, communication avec le Saint-Esprit. Ivyo bintu byose uko ari bitatu bibane na mwebwe. Ubuntu bwa Kristo bubane nawe, urukundo rwa data rubane nawe, ariko kandi ubuntu canke gusangira, ubusabane canke kunywana. Uravyumva iyo connection, ubwo ruvange rw'ibiri divin n'ibiri charnel, ubwo ruvange rw'ivy'ubumana n'ivy'ubuntu, ubwo ruvange rw'ivyo bintu bushobozwa na mpwemu yera. Nabo aravuga ngo communion, gusangira, kuvugana na mpwemu yera bibane namwe mwese. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, iri jambo kugusangira canke gukomunika, uzubirabe abagenzi bose waronse mu buzima bwawe murafise aho mwahuriye. Abagenzi ba mbere waronse mu buzima bwawe nabo mwabanye mu ikarti aho wakuriye. Abo nibo bagenzi ba mbere watanguye kubona mukina kwibarabara, mukinira hehe, muhura. Abo nibo bagenzi bawe. Maze gutangura ishuri naryo rigenda riguha abagenzi. Abagenzi bo muri premiere badasa nabo muri deuxième, kiretse mwungurujwe hamwe mwese. Uravyumva? Ariko umwe yaciye aja muri BO kaja muri C, ntimusubira kubandanya ubugenzi. Uravyumva? Abandi bagenzi wagiye usubira kuronka na bagenzi wahuriye nabo mu rushengero canke abagenzi wahuriye nabo ku kazi. Ndashaka kuvuga ngo ubugenzi bwose bwiyubakira muri contact. Nta muntu numwe yabaye umugenzi wawe mudafise ahantu mwahuriye agasezo gato canke karekare, ariko ubugenzi
buva mu kwiflota, mu guhura. Ukamusanga ku kazi agasanga uyu munsi wafunze isura. Hariho abatakuramutsa bakubonye ingene waje umeze, bakamenya ngo uyu munsi yashwanye n'umugabo, kuko baramaze kukumenya. Ni ukuvuga ngo naho muhurira ku kazi hariho communion. Uravyumva? Urabona? Arazi ingene uvuga, arazi iyo uryohewe, arazi iyo utaryohewe. Kandi bene abo bantu ubuzima bwagiye buguhuza nabo, niyo ufise ibihe vyiza n'ibihe bibi nibo babimenya kandi nibubwira, kuko hariho ico bita communion. Rero Paulo avuze ku buntu bw'Imana, akavuga ku rukundo rw'Imana, avuze kuri Saint Esprit, avuze ikintu kiri important, avuze yuko kubijanye na Muhemu Yera tugomba kunywana. Hagomba kubaho kuvugana nawe, hagomba kubaho kumuramutsa, bonjour Saint Esprit. Oh là là. Uravyumva? Hagomba kubaho kuvuga Muhemu Yera ndagushima kuri kumwe nanje, urahari turi kumwe. Hagomba kubaho ikiganiro, hagomba kubaho kumenya, hagomba kubaho prise de conscience ko Muhemu Yera ari muri mwebwe. Nimba ari ikintu ca mbere Satani azokwibagiza presence ya Saint Esprit. Arakwibutsa hari utuntu wibuka ariko ukibagira ko Saint Esprit ahari. Turibagira Muhemu Yera ko hari kandi kari umufasha. Tukibagira yuko tutari twenyene dufise Muhemu Yera. Tukibagira yuko ibihe byose ducamo Muhemu Yera ahari. Arabizi kandi wewe nibimutunguye kandi yo biducishamwo. Kandi Muhemu Yera mu kubana nawe atubwira ivy'Imana irikiravuga. Igihe isi irikitubwira ivyo Satani ariko aravuga, ariko Muhemu Yera tubwira ivy'Imana irikiravuga. Araryoshe Muhemu Yera. Turakeneye Muhemu Yera barundi kazi tugira amahoro. Uravyumva? Muhemu Yera ni kirumara. Muhemu Yera nitwo mwipriva. Niwa mwipriva uzoja kuroba uve mu vya Yesu. Niwa mwipriva uzofata inzira ije Damasi kugende widoga ngo uyu muntu ngo yari mwiza, umukonjige wo passe kandi ari karazuka derrière. Kubera absence ya Saint Esprit. Iyo Muhemu Yera abuze mu buzima bwawe, uravyumva? Ukubitika nk'abandi, ugafyondeka nk'abandi, ukadeprima nk'abandi. Nta kigutandukanye. Reka ndabwire abantu b'Imana twese dushonywe mu ngozi zimwe, twabumbwe mu ivu rimwe, ariko mwebwe abizera ikintu kibatandukanya n'abandi, c'est la présence du Saint-Esprit. Agakiza kabakuye ku rubanza kabanywanisha n'Imana, mwebwe ntimugiciriwe ku rubanza, mufise access kwa data. Ariko kandi agakiza nigakwiye hatari mu Muhemu Yera, kuko Muhemu Yera duha ubushizi bw'amanga bwo kugendera muri iyi si n'imibabaro yayo kandi tunesha kuko adushoboza. Ndipfurije imiryango yose ikoraniye hano n'abantu bakoraniye hano, ndabipfurije Muhemu Yera. Ndabipfurije kuzura Muhemu Yera. Ndabipfurije mugari wa de papa kwa active vya Muhemu Yera mu buzima bwanyu. Nitumusaba ngwaze yarabaje ko wa munsi mwakira, kuko muri ngoro za Muhemu Yera aba muri mwebwe, ariko kandi mwamushize muri chômage technique. Arahari ariko umenga ntahari, ariko arahari, ari muri wewe. Hakeneye juste ko uyu munsi usuka umutima Muhemu Yera avugana nanje. Muhemu Yera urahari, Muhemu Yera uri muri jewe. Muhemu Yera ndayitoye. Vraiment. Uwo muririmbyi ari hajya ninde? Muhemu, Bwana asifiwe sana. Haleluya. Muhemu Yera. Yesu ashimwe abantu b'Imana. Yesu ashimwe abantu b'Imana. Haleluya. Ni bande bibukura munsi ko tumufise kandi two twamuhawe. Ni bande bibuka ko Yesu yavuze ngo uwo niyazazoba amarira byinshi cyane. Haleluya. Ni bande bazi yuko igihe kimwe ishengero ryarasenze ngo bariyugarana barasenga, maze Muhemu Yera aramanuka, inzu barimo iratigita, hama bagira gute? Ntibahabwa inyishu ariko buzuzwa ubushobozi. Erega hari igihe Imana itatwishura ariko juste ikadutiza ubushobozi bwo guca muri absence ya réponse positive. Bwana asifiwe sana. Navuze ngo hari igihe Imana itakwishura ikaguha inkomezi. Atari uko idashobora kukwishura, ariko ari uko ubanje kuguha inkomezi d'abord zo kurengana aho hantu, kugira ngo n'ivyo bihe byawe bibi bidepose ibindi bintu by'Imuhemu bishasha utari ufise. Kuko ndumva yuko n'iki gihe naho umenga ni kibi, ni gihe kiri favorable kuri saison ya Muhemu Yera ku bintu bimwe mu buzima bw'abantu b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane.
igihe Yesu yasanga Petero ariko araroba akavuga ati Petero wewe uragira intama zanje akavuga ati c'est pas possible parce que ngo ndaziragira kaje nabivuyemo kandi namwihakanya ku mutipe kuri hata urankunda aragira intama zanje. Igihe Yesu yamufata ati Petero ngo hano akavuga ngo ndabasavye mwese mugende kurindira mpwemu yera. Ndisuri ko Petero Musa atasuye kuvuga. Murazi akunda kuronka inyishu. Nihe adresse aduzusanga he mpwemu yera azobasanga Yerusalemu kujya kabiri kuri nimero 32 niho azobasanga. Nibaza ko Petero yagiye ahoze kuko Petero yari amaze kubona yuko agenda umugafere sinzi n'ingene nagarutse kuntora ariko ivyo ahora ambwira ntanyemera nkuko jewe niyemera. Uravyumva ariko ivyo ahora ambwira ubu nihe Yerusalemu namaja he tuharongera mpwemu yera ivyo byose tubisanga hariya nivyo bizodufasha kuvuga cette fois yari afise compréhension ya marimite yiwe. Ndakunda ibihe bibi kuko binyibutsa ingene umwana w'umuntu ari faible, ingene umwana w'umuntu ari limite. Haleluya. Hama bigaca bintera kwemera kuduza amaboko nkabona Imana sinshoboye, nimechanganyikiwa, lakini tuwe uko. Haleluya. Ukamudugiriza ugazati mpemu yaranyuzuza. Kukuri wa wundi akenewe mu gihe nkiki. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mbarizo mica tubaza kukeneye iki? Ejo hari umuntu twari kumwe arambwira akagakuru turiko turavuga ndabaha akarorero basi umuntu ngene yambwiye ngo mu isi yose hafise ingorane. Ejo bundi twaravye muri televiziyo Kinyamugigima yaraje muri Indonesia. Ni Indonesia? Nepal. Hapfa abantu bangahe? 7000. Wibaza ko batari mu ngorane. Uravyumva? Uwo muntu acarambarira ngo mbe urazi yuko muri Etats-Unis. Uravyumva? Hapfa abantu bangahe ku masegonde. Abantu bamaze gupfa mu Burundi muri ibi byago turimo muri Etats-Unis bapfa mu munsi umwe bishwe na criminality. Nta ntambara iriyo aka abantu barapfa. Ni hehe mu isi hatari ingorane? Ni hehe mu isi hatari ibibazo vyaho bindi? Rero nta garanti mufise ko muzopfa mubayeho neza mu isi byose bimeze neza. Rimwe bizopfa ikindi gihe biryohe mu isi ni mu isi si mu ijuru. Nico gituma tuzoja mu ijuru. Hari iminsi ijuru atari n'iryo twiyumvira ubu turi hafi yaryo. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. None ko mwisi ari mwisi nikiye kizodutuma kuryoherwa bihinduka bibwira gutya bija muri rouge bija muri vert ikizotuma kugira umunezero ubuzima bwacu nukuzura mpwemu yera. La présence du Saint-Esprit. Uyu ni Imana yaduhaye. Sivyo? Nabwiye ko ubutumwa nashobora kuvuga Paris. Urafata imessage ni yahe? Ariko umunsi imessage ni Bujumbura. Uzura mpwemu yera. Kugira ngo ashoboze kurengana ibihe byawe bitoroshe wewe kuko Imana yamuguhaye iza aho uzoca hose. Bwana sifiwe sana. Reka ndangize mvuga gutya uretse ko tugomba gusabana nawe. Timotheo wa kabiri gice ca mbere ku murongo wa 13. Timotheo wa kabiri gumya 2 Timothée 1:13. Gumya icitegererezo c'amajambo mazima wanyumvanye. Ukigumishe ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Gumya icitegererezo c'amajambo mazima wanyumvanye. Ukigumishe ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Ikibitsanyo ciza wabikijwe ukizigamishe mpwemu yera aba muri twebwe. Haleluya. Ndashaka rero musemerera inyuma yanja y'amajambo. Haleluya. Paulo yabwiye Timotheo uvuga uti gumya icitegererezo c'amajambo mazima wanyumvanye. Vuga cyane utamajambo mazima. Mbega ho bari amajambo atari mazima. Ho bari amajambo atari mazima. Ariko na majambo. Ariko hana uhai, hana pumzi ndani. Hana uwezo, uruvyama. Ariko kandi mwegira gute gumana majambo mazima wagize gute wanyumvanye. Hoba hari ibintu bizima mwumvise abantu b'Imana ni mubigumana ivyonye. Hoba hari ibintu bizima byabaciye mu matwi abantu b'Imana ivyo ni mubibike ibisigaye ni mubidahwe. Ni turi pubere y'ugutamwo vyose.
ntituri yarara yo kwankesa ibintu byose, ntituri depo yo kubika ubucafu bwose. Bimwe turavyumva ariko ntavyo tubika, ariko ivyahumetswe no kwizera bikaba ari bizima, ivyo turabigumana kuko bifise ubuzima kandi nta kabuza ejo bizovyara, kuko ni bizima, kuko bitekeye ubuzima. Bimeze nka ya jambo Imana yavuga ngo imisozi nibeho, ryari ijambo ariko ritekeye ubuzima. Izuba niribeho, ryari ijambo ariko ryari ritekeye ubuzima. Aravuga ngo amazi nabeho, ryari ijambo ariko ryari ritekeye ubuzima. Isi yararyumvise irarigumana, iciraproduiza. Haleluya. Ariko siko ibivugwa byose bibikwa, kuko ibidaproduiza la vie bikwiye kudahwa, ariko ibizana ubuzima bikwiye kuzigamwa gushika aho processus yo kuvyara umwana, yo kabuto kiforma mu nda ya mama, aho kijya gikorwa cose c'uguhingurwa gikoreka, hama rya jambo rigaproduiza ikintu gifatika. Ariko harinda umuntu asama igakoroka. Haleluya. Kuko idashoboye kuzigamwa. Paulo arabwiye Timoteyo ngo zigama amajambo wanyumvanye afise ubuzima. Mumfashe kwaturira ijambo rero. Gumya icitegererezo c'amajambo mazima wanyumvanye. Ndababaze, ijambo bararibona? Ijambo rirafise umubiri. None kuki akoresha ijambo hama agakoresha icitegererezo? Wo kwitegereza ijambo? No, ijambo ritraduiza iciyumviro n'indoto. Iyo iciyumviro cico rigomba kurema cavuzwe, nico wowe ushishikara kuraba. Gumya icitegererezo c'amajambo mazima wanyumvanye. Shishikara kuyabona, shishikara kuyasengera, shishikara kuyitega, shishikara kuyizigira, shishikara kuyavuga, shishikara kuyagumbira, shishikara kuyagira icitegererezo. Ico bakubwiye ngo ushishikare kugira icitegererezo nuko utaburakironka, nuko utaburagifita, ariko ni reference. Urakirabirako kugira ngo kikubwire ejo hawe ingene hasa. Bwana asifiwe sana. Shengero ry'Imana, Bwana asifiwe sana. Hari amajambo mazima mwahawe, hari amajambo mazima mwizeye. Yesu ashimwe cyane. Jewe ndizeye ko Afrika iri kirakira, ndizeye ko Burundi buriko burakira, ndizeye ko Burundi ejo ari bwiza, ndizeye ko butazofutana. Ivyo nivyo ndiko ndaraba, ivyo nivyo ndiko ndashakisha. Hagati mu bivuga ibitandukanye n'ivyo, ariko nkashishikara kuraba, kuko nibi bindi birashaka ko tubiraba. Amina. Ukigumisha ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Uravyumva? Ukigumishe ukwizera n'urukundo bibonerwa muri Yesu. Ca citegererezo, ya majambo mazima ubigumize mu kwizera n'urukundo bibonerwa muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 14 ndashaka musubiremo rero. Ikibitsanyo ciza. Abivuge cyane. Ikibitsanyo ciza wabikijwe ukizigamishe mpwemu yera aba muri twebwe. Ikibitsanyo ciza wabikijwe ukizigamishe mpwemu yera aba muri twebwe. Haleluya. Amen. Amina. Yesu ashimwe cyane. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Icakane ndangirije ko mpwemu yera adushoboza kubika amabanga y'Imana. Mpwemu yera adushoboza kuzigama ico Imana yaduhaye. Igihe turiko turashaka kucakwa, igihe turiko turashaka kucibagizwa, igihe turiko turashaka kugikura kw'amaso,
mpwemu yera adushoboza kubika le dépôt que le Seigneur a mis en nous. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hariho abantu muri iyi minsi bahejeje kwibwa bari vide, et pourtant hari ivyo Imana yari yaradepoje mu buzima bwawe, hari ivyo Imana yari yarakubwiye, hari n'ivyo Imana yari yarakweretse, ariko kubera absence ya Saint Esprit mu buzima bwawe usa nk'uri karatwagwa ico yahawe. Ariko kandi garde le dépôt qui a été mis en toi par le Saint-Esprit qui est en nous. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mpwemu yera azodushoboza kuzigama ivy'Imana yashize mu buzima bwacu. Mpwemu yera azodushoboza kugumana ibyo dushaka kwakwa, ariko kandi ari vyankenegwa muri substance na existence yacu. Haleluya. Mpwemu yera azogushoboza kubizigama. Mpwemu yera azogushoboza kubika ivy'Imana yakujeje n'ivy'Imana yashize muri wewe. Haleluya. Nta kizosubira kubikwiba. Haleluya. Haleluya. Ariko kandi uzoshishikara kuvyiyubakiramwo, kuko mpwemu yera ari wadushoboza kugarda le dépôt. Hariho vyinshi Imana ishira mu buzima bwacu bigapfuba canke bigasamburwa canke bikanduzwa canke bigatakaza agaciro canke bigatakaza ubwiza bwavyo, ariko mpwemu yera il nous rendra capable de garder le dépôt que le Seigneur a déposé en nous. Nico gituma ivyo bikorwa byose binemejeje kuvuga nta wundi ashobora kubigarantisa indani muri wewe kiretse mpwemu yera. Nico gituma muri kino gitondo ndi convaincre kandi nemejwe yuko abantu b'Imana bakeneye kuzura mpwemu yera. Haleluya. Washobora kuvyaguruka tugasenga. Haleluya. 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 Hagurutse mu ncanye turakeneye mpwemu yera. Haleluya. 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 Ubutumwa bwiza bwashitse kure kubera mpwemu yera. Abantu b'Imana bashishikaye kuvuga kubera mpwemu yera. Mpwemu yera urahawe ikaze muri twebwe. Haleluya. Washobora kuduza ivyo biganza vyawe ukamubwira uti mpwemu yera ndagukeneye. Je réalise yuko natakaje contact. Je réalise ko nagize gute. Uravyumva? Haleluya. Nta kindi nshaka kuzura muri kino gitondo. Nta kindi numva nipfuza kuzura muri kino gitondo kiretse mpwemu wawe. Mpwema dushoboza gusenga, mpwema dushoboza kurengana, mpwema dushoboza kwihangana, mpwema dushoboza kuba mu munezero, mpwema dushoboza kuguma mu mahoro, mpwema adushoboza kubona ivyizigiro muri twebwe bigwira, igihe ahandi hari ukwihebura ko muri twebwe ivyizigiro bikagwira. Mpwema adushoboza gusabana na data no gukomunia n'Imana. Mpwema dushoboza kumenya ingingo tugomba gufata izikwiriye n'izidakwiriye. Mpwema dushoboza kuzigama icimana yadushizemo mu buzima. Nico gituma kuri uyu munsi muri kino gitondo turakeneye mpwemu. Haleluya. Turakeneye mpwemu. Haleluya. Mpwemu yera uhawi kaze. Iyi ndirimbo yifata nk'isengesho ryawe. Itwe mpwemu yera uhawi kaze muri twe. Mpwemu yera Mpwemu yera uhawi kaze muri twe. Mpwemu yera Mpwemu yera uhawi kaze muri twe. Wewe ndio data w'imbabazi n'ubuhawi kaze muri twe. Mpwemu yera Mpwemu yera
kaze iyo ni isengesho ryawe muri kino gitondo. Ewe Petero urakeneye mpwemu yera, ewe Yohana urakeneye mpwemu yera, ewe Petero, ewe Yakobo urakeneye mpwemu yera, ewe Stefano urakeneye mpwemu yera. Imbabazi n'ubuntu hawikaze muri twe. Mpwemu yera hawikaze muri twe. Mpwemu yera hawikaze muri twe. Hallelujah. 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 Uri wowe wese urakeneye mpwemu yera. Mu ndodera abantu indwi buzuye mpwemu yera. Urakeneye mpwemu yera muntu w'Imana muri kino gitondo. Kino gitondo cyo kwirekura mu biganza vyiwe. Ukavuga nka Petero uti ndatahuye uyu munsi ko nkeneye mpwemu yera. Natahuye yuko atari kubw'inkomezi zanje canke ubwenge bwanje, ariko ni kubwa mpwemu wawe. Uwo ari we wese urakeneye mpwemu yera. Naho wowe ukora ibikorwa vy'ubuhinga, naho wowe ukora muri tekinike ingana gute, urakeneye mpwemu yera shengero ry'Imana. Uwitirirwa izina ry'Imana wese arakeneye mpwemu yera kugira ngo ashobore kugenda muri uru rugendo. Ufite icyakora cyaco cyose arakeneye mpwemu yera. Asanga uruwizera urakeneye mpwemu yera kugira ngo akubashishe kugenda muri iyi si. Aho wowe uba hose, aba mu Burundi canke mu mahanga canke mu bisagara ivyo ari vyo vyose, aho wowe uri munsi y'izuba, urakeneye mpwemu yera. Urakeneye mpwemu yera. Wewe ntushoboye kandi ntuzopfa ushoboye. Wowe ntushoboye, ntugomba kwizigira inkomezi zawe, kuko hari igitondo kikwereka aho ugarukira. Hari igitondo kigusubiza kuroba. Hari igitondo kigusubiza ku mazi, kuko utashoboye guhagararana n'Imana, kuko utashoboye guhagarara mu vyo utahura. Nico gituma turakeneye mpwemu yera kugira ngo hirya yo gutahura adushoboze gutambukira mu bushobozi bw'Imana. Ndagomba kumva ijwi ry'umuntu wese muri kino kibanza. Ndagomba kumva abantu bamuhamagara. Ndagomba kumva abantu bamuhamagara. Ndagomba kumva abantu bamuhamagara. Ndagomba kumva abantu bamubwira ngo subira unyuzuze. Ndagomba kumva abantu bamubwira ngo subira unyuzuze mpwemu. Nari narakwibagiye, nari narakwirengagije, nari naragushavuje, nari narakengereye kubaho kwawe, nari naribagiye kuhari, nari naravyifatiye mu maboko, nari narabigize ivyanje, nari nabaye inyakamwe, ariko mpwemu yera. Vuga uti nyuzuza mpwemu, nyuzuza mpwemu, nyuzuza mpwemu, nyuzura mpwemu, uzura ubugingo bwanje. Singomba kugenda igikombe canje ari igice. Nyuzura mpwemu. Singomba kugenda ubuzima bwanje bugaragara. Nyuzura mpwemu. Hari ibindi binyuzuye, hari bihora binyuzura, ariko nyuzura mpwemu, nyuzura mpwemu, nyuzura mpwemu, nyuzura mpwemu. Uzura ubuzima bwanje kugira ngo uze mu kibanza c'ibindi vyose. Ni wowe nshaka mpwemu yera, ni wowe nshaka mpwemu yera, ni wowe nshaka. Aturi inyuma yanje uti mpwemu yera. Semera uti mpwemu yera. Uzura ubuzima bwanje muri kino gitondo. Uzura ubuzima bwanje muri iyi minsi. Hari bigomba kuzura, hari bigomba kumbamwo, hari bigomba kuntegeka, ariko nta buzima bifise. Iyo ndabiravye nibisa n'ivyo wambikije. Iyo ndabiravye ntibisa nk'ibifise ubuzima, ariko bigomba gutwara ivyiyumviro vyanje muri kino gitondo. Mpwemu yera, mpwemu yera, mpwemu yera, mpwemu yera, mpwemu yera.
uzura ubuzima bwanje, uzura ubuzima bwanje muhemuye. Nta kindi nshaka muri iyi minsi, nta kindi nkeneye muri iyi minsi. Warampaye muhemu kugira ngo mbere umufasha. Muri kino gitondo ndakeneye uwo mufasha. Wewe wambwiye ko ari wabereye. Hari ibindi sinyereka, hari ibindi abantu bambarira vyomfasha, ariko kuri iyi saha nibukijwe yuko ari we mufasha mwiza.